yo muta nagomba ndagushimira bimwe bivuye ku mutima uradukuye mu ruhagarara ubu tugeze muki abantu bose bariko bararondera bakura imiduga igezweho kandi tamenyerewe emwe tuguyemwo Let's Go Group emwe kuva ihashika abantu bose baciye batiburura umukanda emwe imiduga waturungikiye twayibonye n'imiduga iri comfortable umuntu ariko aragiramwo akadugumba kamukijya nino kakadukana mu bibanza kagasohokana mu gutwi iyo n'imiduga ifise imoteri zidahinda none mutama wavyiyumviriye gute iyo ifise imoteri idahinda abantu bose bakumutse n'abadashaka kubaka baciye batanga inkwano ngo bakorere mw'iyi miduga izimvye kandi igezweho canke ni wewe bavuze kuzoza canke ni wewe Imana yatumye sawa Let's Go Group yabasaniye ba diaspora ba diplomate les ambassades mwe mwese mugomba kugirisha reservation bantu mugomba kwitemberera umuji mwakaka musanirirenga Let's Go Group yabasaniye ubwoko bw'imiduga butandukanye akarorero ico bita Nikon ku giciro ciza umuntu ayigiriyemwo abayagayaga ifise moteri ziremeye kandi zitajya gute zigahinda ndabereka ikindi ico bita voiture Cadillac nayo nyene muri Let's Go Group ishobora kurekura igaho umuntu agakoresha reservation ku giciro cyiza kimeze neza ndacabereka umuntu ayigiriyemwo ni imiduga myiza cyane gose imeze neza cyane gose kandi isukuye ku giciro cyiza Karibu muri Let's Go Group za modoka bababwira zaje muri Let's Go Group zo muri z'abantu ba VIP amaseremoni VIP ayo basitari haje mu basitari mu Burundi bafata nk'izi nyene mariage ziri VIP aba diplomate ziri nyamerika bayita Lincoln Town Car Lincoln Town Car ni modoka ifise moteur ndana V8 ifise climatiseur ifise umuziki ushatse n'umuziki uko ukeneye ifise umudundo mu mariage iri VIP bafata nk'izi nyene ntandi na muzo fuyibonye mutari muri Let's Go Group ndakubaze yego je urabona ko nashatse kugira urubanza ruri VIP kubera hazoba rwajemwo abantu bavuye mu bihugu bishika kuri 200 nkuko bivuze iyi modoka irafise imoteri idahinda imodoka ifise moteur ya V8 moteur ya V8 yawe isaba kugenda ahantu hanini itekanye imodoka nta nanzo fuyibonye za modoka z'abanyamerika iba kubwita imodoka y'umunyamerika imodoka ni nyene ni kuvugira ashobora gufata urugendo rurerure mugandi yishyuhe gufata urugendo rurerure ashindi Dar es Salaam Kampala tugende Kongo turagenda bivana umukeya wacu yahakeneye none timusanze ko numva iyi climatiseur ari nyinshi ni ya nyuma canke ni gute anagwijamo climatiseur bayabaye idashobora kwituza kabanye yabaye si ya nyuma cyo kuri climatiseur kamera nkuko uri muri neige ahantu hakanye yatandukanye n'izindi rero ngo ushobora n'ubushuhe iyo hakanye ari cyangwa ubushuhe ukagenda umurengore muri mu mazi mu mazi ashushe nyene ndakwaza ikindi wavuze ko abashaka mariage dote none nka ambassade ivyifuje irashobora kuyironka nayo nyene ambassade yamaturondeye kubera muri Amerika ukoresha imodoka ziba zagutse nk'izi nyene iri comfortable oya ndabibona neza bakona nk'izi nyene ziza modoka tumenyera he Bujumbura imodoka iba yagutse wicara neza wagukiwe inyuma cyo ndabyumva kandi ndabibona bigorora neza bagwabazi ko ukeneye wowe nyene ukugura twavura tafise twavura hejuru kirashobora kuguruka hejuru ugurura ngaha nyene ukagihunye ukagenda ahantu hose icyo ukeneye cyose turakigukorera ivyitwara yo nyene none ndagusuguma iri yugurura yo nyene bera nk'uko climatiseur twumva climatiseur kuyemo ndagira uko gusa aha rero twasuko turagenda bisanzwe yego
ahanye bujumbura rero nkaho igihe atamvura nyinshi bihari cugurura ngahanye atani zuba rihari karengana hama no kuririra umuyaga nyine bujumbura nyine none ko numva iremereye cyane imodoka iteza kuremera kubera imodoka iremereye imusanzwe umenye iryo jipe by'ama V8 babiremereye gose kintu kibise kebine nini ariko ni voiture mugabe cyo kwigenda cyo kumwe na V8 urumva nabonye ifise n'amatara arekura kure gose yakacana iyi matara yayo ifise amatara yera ukize mu hantu gifungu irakwarakiza amatara yayo ahantu hari gifungu ukize ahantu habona ukasa amatara asa n'umuhondo imodoka iri ku rwego rwo hejuru aha rero turashobora kugenda urugendo rurerure imoteri ntishuwe oya byo gushuye nitwatsi baravyibagiye n'ibyo modoka zibayabaye nyine iri modoka izimvye nini yagutse uteza kugenda nyemerewe neza aho ukeneye hose ari Kampala turagusangayo ari Dar es Salaam turagusangayo kandi inywa neza Kigali abanyakigali bagutelefone tizana ya modoka turayitwarayo inywa neza kandi neza nawe urayibona nako ari imodoka nziza yagutse ndende umvira kiragenda irafasha isi mera nkunyaruka turabe amarika ngenda bukebuke cyane kubera yirutse cyane ifise 180 km/h shaka kucyo umuntu ngenda bukebuke muri amabarabara ya Bujumbura batugoye ko tugenda kuri 40 km/h dukurikiza ibyo leta batubwiye umve wongeje umuriro tuba dufise abashoferi babigenewe baciye ubwenge bavuga igifaransa maraganira bavuga icyongereza mukaganira igiswahili mukaganira kandi abashoferi babishoboye bindero atari babandi mumenyereye bakurenza induru bagenda bamota nabi banywa itabi uteza kuba uri umuntu w'isuku urubanza rwawe uratubwira ati umushaka umushoferi yambaye uku kandi muri ponctuel ku masaha wambaye ushaka karuvati twambaye karuvati ushaka ko twambara amakoti tukambara amakoti jina n'abantu bambwira ati ukeneye imodoka y'isuku kandi igezweho itamenyewe mu uyu muji rondera muri Resco Group ngo niho hantu honyene batanga imodoka bakagwana n'abashoferi basa neza bubaha bari ku mwanya kandi nabibonye aha muri Resco Group kofe gutelefona wari ku mwanya Resco Group niko babimeze umukiriya wacu ni nk'umwami tugufata uko wifashe niko tugufata birenze umwami uko dusavye niko tugufata yego Resco Group rero nishira hamwe rishasha ngaye Bujumbura ko atari babimenyereye zavuzana imiduga y'akarorero unumwe muri myinshi tuba dufise ngahanye dufise ibintu byinshi dukora imanza turakora imanza ama VIP events amatante turafungura burya n'amatante mashura kuyakotesha turafise amatante aba yagutse manini cyane aje mu kabani amajana 3 aba ni bake cyane kuduga ashika ku majana 5 igihumbi byose biko install kuko bikeneye kose niko tugufata Resco Group nta kintu kimwe kibuze ni wo gusa wo kuza kutubwira icyo wifuza nk'abantu rero bakoranye mukavuga tukeneye ko mubagaburira murashaka kubagaburira bigatunga neza cyane tubwira ibyo ukeneye tubwira ukeneye tugaburira ari inkoko ari umuceri utetse ukundi kumutamenyereye usaba kwiziniye bazi guteka neza dufise aba serveze ubukeneye ko urubanza rwa rugenda neza ruragenda neza none ko tumaze kumva canke tumaze kubona indi miduga uduga nk'ubu turageza haduga yego iduga tukara twumva irashofye yuko zima ngo duhagarara ngo manze iyi siko bimeze ariko tuduga ni ya shofa urambura urumva ari itandukaniro ry'uyu muduga n'iyindi isi imodoka kubaza nk'ubwonye ngo yoshifa kandi shari kiraduga iratandukanye n'izindi nagiye bukebuke gose ku muvuduko wa leta ndi ku 40 bashobora 60 ca yiruka iraremeye ngo batubwiye bati Bujumbura no kugenda bukebuke ariko tugiye muri Dar es Salaam turavutura tukiruka mwumvikira muri tabliz ugira ngo don tekipungutse yego kanda gushimire cyane gose urakoze cyane twitwayemo neza cyane gose ndaryohewe murakoze turabashimiye natwe abakiriya bacu ngo kare mu mubwiye n'abandi bose bifuza kuronka amamodoka mu rubanza komakomeye meza atanando uyibona nk'ubugenda bize ubugende ubukene gukora ikintu kimwe ni ikintu urubanza ukora mu buzima bwawe bwose imodoka nziza namaze kuryoherwa cyane isa neza imwe bazomwe nazo ko iyi modoka ko tayambone Bujumbura yari yavuye he kwizigira ko urubanza rwanje ruzotoka yavuye ahantu bita muri Resco Group yego kayibukana rero ikindi gihe cyose bwiye n'abandi bose ibyo mwabonye none ko numva umenga imodoka iri kiraruha oya mutima nashatse kudubona ngaha kuri college nyene duga
nta modoka nimwe ushobora kunsiga igihe zose ashobora kuzifata umwanya punguza ndiko ndadigwadigwa anashaka gukorera ku imodoka wari wasabye ko gutwara ahantu hanini jewe ukitangura kuduga nakumva umenga imodoka iriko iraremerwa ntivayire kumbe irashobora kuvutura igasiga iziri imbere wari wasabye ko gutwara ahantu muri kumva urenge n'inyaruka uri umuduga wa mbere ufise Bujumbura unyaruka cyane wawe ko ata modoka nimwe ushobora kunsiga ntarangiyumvira impamvu abantu bagira mu miduga izimvye kandi iremeye nk'iyi impamvu baryoherwa cyane bakagenda batwika kumbe n'ibi birimwo iyi ni imodoka y'akarorero kutarayibona kutayizi ashaka kuvuga ashaka kuyibaza ko atari mwanka warayibonye ndagushikanye ikoreje nta modoka ushaka kunsiga ndiruka mera nk'uduburiye ndayidubeye ko ari mikorose bacha batugonga punguza ntusekiyo nta modoka nimwe ushobora kunsiga kare Let's Go Group iyi ni modoka yiruka cyane ndabona urubanza ruzogenda neza aho ushatse uzogushikana abaruguru turakudugana tufa kuganira gusa twaganiriye none ukwigenda ko ari kiremera igagumyisi inyarutse ikigumyisi kare muri Let's Go Group Let's Go Group ni ishyirahamwe rizwi n'amategeko imbere y'amategeko yitwa Let's Go Group turi kuri Instagram Facebook kuri IG Twitter dukeneye turasana nimero ya telefone imwe abantu barondera ko ni 60 14 14 14 ucudu chabitwa n'umuwaja wa Let's Go Group aho uri hose icyo wifuza cyose na booking acamuciyo cyo kucikora wonyene cyo twandika kuri Instagram twandika kuri Facebook twandikira kuri Twitter cyo tukwishira ubwo nyene amaje kugira booking ko abayirondera ni benshi na cyane cyane ibintu bihe bya mariage ega naje niba telefone bambajije ngo kuturondeye uteba kumbe mugira abantu benshi barondera imiduga tugira abantu benshi muga turatorana aho tuba dukeneye aba dutelefona tukumva ko ibiharo atari byiza tujyana n'uwo bishoboka kuri izi modoka ziciriritse iyi modoka irinze haguruka ku rubanza ruzwi rukomeye kandi nawe uruha agaciro utanze agaciro ku rubanza rwawe hatukuzanye imodoka y'agaciro n'abashoferi b'agaciro imodoka bimeze neza nta kibazo na kimwe ufise kandi uri kuri muri Let's Go Group logo yacu urayibona ngahanye urayibona twambaye twita Let's Go Group telefona kuri 60 14 14 14 cyangwa cyane kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter no ku mapaji yacu no platform yacu yose tuba tuhari kugira ngo tubakire iyi ndabiko ndakwereka ubunye muri uno mwanya yitwa Lincoln Town Car modoka from America iri ngaye Bujumbura ikuri disponible kuri mwebwe haro n'iyindi nakubwiye yitwa Cadillac Cadillac muko babize byo modoka Cadillac ni kubuhinga bwo kuva kera kuri bakera ku bami ayo modoka yitwa Cadillac ubu rero yaje nshasha version nshasha zigezweho yitwa Cadillac yo ifisana mateka yayo nanyene burapotesha nayo nyene iriho ku bwanyu bwo bakiriya bacu iriho ifise amateka yayo ifise climatisere iriruka ifise umudundo ihagarara neza ifise amapine ahagaze neza widekora ikagira neza kuri mariage yawe ntuzokwidoga uzovuga ati naragize kugira urubanza kuri video yawe bisa neza amafoto ni meza uraza gufata umwana wifotoze uze werekana abandi bantu bose abashoferi bacu abashoferi nabo b'indero bagenda neza bagenda bitonze umukiriya tumufata nk'amata y'abashitsi kugira imeneka nkuko tuba gutwara kunyene hanyuma imodoka zacu zikora mu mariage VIP ama evenement manini akomakomeye kujya kwakira nk'amaderogation bavuye hanze ambassade abaministre abantu bakomakomeye cyo kubatera kuri airport kabadepoza ku mahoteli bashaka kwideplacer niko kazikiza imodoka zikora karibu kandi muri Let's Go Group tubakirane gweze kandi turabakunda cyane kandi nabibonye abashoferi banyu ntibiruka cyane dufite n'abashoferi babyigishijwe bafashe umwanya kubyigishwa bagutwara neza si babandi bagenda bavuga ku telefone si babandi bavuga ibyo bishakiye yamuhe bari bagutwaye utamuvugishije ntakuvugisha uko wifashe niho gufata ko baravyigiye abashoferi bagenda neza bagenda buke buke ku muvuduko uzwi n'amategeko bagenda buke buke cyane icyo babwiye bari gukorera gushika muvanye gushika murekuye bamwe tigenda hanana nuko nyene
kare muri Let's Go Group tubaha ibintu kalite nziza ku mwanya mwiza. ndatangaye sinari nzi ko mu Burundi hariho imiduga myiza nk'uko cyo rya mbere uwabimbwiye akamako gakuru nari nzi ngo rikarashikuza kumbe oya ntabwo ari gushikuza imodoka nk'izi mwazibonye nawe wazicayemo urayibona umushoferi mugendana ari mu bashoferi muri umwe muri benshi nakoze ukuntu mwubaha muri umwe muri benshi banyonga izi modoka so wari wese tuva ku imodoka iyo ukose imodoka yo udusabye ku imodoka tugana umushoferi twizeye agutwara neza atagenda kwiba utuntu abantu wese ko bamagenda bacomora utuntu tw'umukiriya twebwe soko biba bimeze abashoferi b'indero sawa Siren Vibes TV.